kuva hariya mu ntara nziza ya Muyinga, neza na neza umuhungu waho Isha Boy Drama Baby Killer, nkwibutsa ko ari umwe mu baririmbyi igihugu gifise, ashobora kumara amezi n'amezi adakoze igikorwa muga akaguma ari trendi. Ati none yoba abikora gute? Ego ni benshi bashobora kumara ayo mezi mugabo ugasanga ntibaguma bavugwa mu bafana babo canke ku marezo sosio, ariko Drama ni wa muririmbyi ashobora kumara amezi n'amezi adakoze igikorwa canke naho yomara umwaka mugabo ukabona ntiyigera azima, aguma kuri zino mbuga asirikira hirya no hino. Je turi kumwe ni Taisi the Winner, nayo channel yanyu ni Black Entertainer TV. Nongeye kuguha ikaze nanone, nongera ndakwibutsa wewe utarakora subscribe ko wokora subscribe, ugakora like, commentaire hamwe na share kugira ngo dukomeze kugira umuryango mugari, umuryango wagutse. Ati rero uno munsi amakuru dufise nayandi nayo muririmbyi bita Dramati Isha Boy Baby Killer, umuhungu wa Tausi hariya neza na neza kuva mu ntara nziza ya Muyinga. Mwite Dramati canke mitemeri ntagatima, aho ubona heruka gukora igikorwa ciza aho yacise ntagatima, ariko ubona iyo ndirimbo iriko irajagaraza abantu, aho ubona mu bubare hehe ari hit after hit. Aho no kwibutsa ni mu gihe je nasimbiye ku rubuga rwa TikTok nkabona ibintu iri gukora yajagaraje abantu sana, ndavuga ati iyi nkuru sino yigumana, reka nze ndayibwire abantu banje nabo bamenye uko bihagaze. Ati rero bimeze gute? Uravye indirimbo Ntagatima iri kuri competition imwe n'indirimbo bita Leo y'umuririmbyi Harmonize ari kumwe na Mbosso Kana hariya mu gihugu ca Tanzania. Ndakwibutsa ko bano basore ari bihangange bikomeye hariya mu gihugu ca Tanzania, ariko umuhungu w'igihugu, umuhungu wo kwa Ntare abadutaye mu Ntagatima, aho ubona uno munsi ku rubuga rwa TikTok iriko ira challenginga sana, abantu bariko barayikorera challenge biteye ubwoba, ubona ko iri muri competition nizo mbuga. Ndakwibutsa kuri Audio Max kwa ariyo ndirimbo yamaze kuja hejuru, yamaze kuba iya mbere, aho yakuye ku rutonde indirimbo Pom Pom y'umuririmbyi Bruce Melody ari kumwe na Diamond Platnumz kuva Kigali to Dar es Salaam hariya. Ubona umuririmbyi kuva BJ Bujumbura yamaze kuba abakura kuri nimero ya mbere akabashira munsi yiwe. Ndakwibutsa ko ari Baby Killer Isha Boy Drama uno munsi ariko arakora amateka. Uno munsi novuga ko ari diyama dufise y'igihugu, novuga ko ari umuhungu umwe twishimira canke Uburundi bufise bwo kwishimira muri ino game ya music ya 2-5-7, kuko numwe mu basore iyo ari karakora ibintu ubona neza ko iyo akoze igikorwa ntiyigera husha, akubita atababarira, aho ubona iyo arinza aza mu gakino abaje nta mikino azanye, ukabona ko aje dufiringa vibe ya bien, dufiringa vibe ya danger, hamwe n'umusaza hari usanga ari gutamba ukavuga ati uyu muhungu ari mu kazi kose. Yes, natangwe ndabivuga ko ari umwe mu basore bashobora kumara amezi n'amezi ariko ntiyigere ava kuri trend. Ati gute? Drama ari mu baririmbyi bake dufise bashobora kumara amezi 8
nimba uvyibuka neza indirimbo Samborera kuva yisohoye haheze amezi 8, uno muzi nta kindi gikorwa yari bwaduhe, none yaguma ari trend. Rero adusutsemwo nta gatima, ibintu bikomeza kuba amavuta, dukomeza gufiringa umunezero nkuko yama bikora. Ariko zikino ndamugayira ni kimwe, aratunyoteza sana drama, ni kuraba uhindure ku buryo uzura duha nko mu mezi 4 baye menshi 5 basi, mugabo ukaguma uhari mani, kuko please tunyoteza. Hariho bamwe muri bo usanga nta patience bagira, kurindira ntibagufise, ugasanga vyatumye bamera nk'abakwibagira gato, ariko uhari uhangamye. Rero n'umwe mu baririmbyi dufise beza kandi ubona ko babikora neza, bazi n'ivyo barimwo. N'umwe mu baririmbyi bafise uko bagaragaza ibintu byabo, canke bafise uko bakora ibintu byabo gutandukanye nuko abandi, aho ubona arinze yivira hasi ubona ati uno musore afise ishaka no gukunda ibintu vyiwe, kandi akabikora abikunze, ashizemwo n'umwete mwishi, aho we wavuga ati ndabona ntaho turashika, ahubwo dukwiye kuva hasi tugakora. Nubwo benshi batabimwemerera, ariko exactly we wababibona, kuko ugiye kuraba ni nawe muririmbyi ashobora kuba akora video nziza mwa kino gihugu cyo Burundi, akabikora ubona ataco yitaye ko, ariko ico ababaye arukuha umunezero canke ibintu vyiza abafana biwe nkuko aba yarabibasezeraniye. Ikiganiro twari kubashikiriza uno munsi kikaba kigarukiye ngaha, ariko make sure ko wakoze subscribe, wakoze like, comment na share, kugira ngo dukomeze kugira umuryango mugari, umuryango wagutse. Twari kumwe ni wa muhungu wanyu n'ubundi, nayo channel yanyu ni Black Entertainer TV. Ciao ciao, thank you so much, I love you.